Ndabasuhuje cyane mwese aho muherereye inshuti n'abagenzi, nk'uko twama turi kumwe buri munsi uko bukeye uko bwije, twama turi kumwe tuganira ku bintu bijanye n'amagara meza n'ukuntu twashobora kwivura dukoresheje ibimera. Hanyuma tutarabandanya nashaka ndabibutse mugire subscribe, mugire comment, na share na like kuri Youth Media TV. Hanyuma uno munsi ngenda kubashikiriza icigwa c'indwara zitandukanye, turagenda turazibashikiriza uko nk'uko dusanzwe tubikora. Hanyuma uno munsi tugomba tuganire ku kintu kijanye n'ibibazo abantu bakunze kugira byo kubura itiro. Abantu bakunze kubura itiro bivanye n'ibibazo bitandukanye cyane. Hari igihe ushobora kubura itiro kubera ibibazo by'amastress, hari igihe ushobora kubura itiro bivanye n'ibibazo vya cholesterol yabaye nyinshi cyane mu mubiri, canke ukabura itiro bivanye n'ibindi bibazo bitandukanye. Hanyuma tukaca tubwira ko kandi n'ikibazo kijanye n'abantu bakunze kubira indugumba mw'ijoro iyo baryamye. Rero kenshi ivyo birashoboye navyo nyene kubira indugumba, birashoboye guterwa n'ibibazo vya cholesterol umuntu aba afise byinshi cyane mu mubiri, navyo nyene birashobora gutuma umuntu abira indugumba canke icuya cyinshi cyane mu mubiri. Rero iyo umuntu afise ikibazo cyo kubira icuya cyinshi canke indugumba nyinshi cyane mu mubiri, hari igihe hariho hormone iba yabaye nyinshi cyane mu mubiri, canke afise ikibazo cy'umutima. Hariho hormone bita cortisol iyo yabaye nyinshi cyane mu mubiri umuntu aragira ibibazo bikomeye cyane. Kandi iyo hormone iyo yabaye danje, nko ku bakenyezi baragwara iyi ndwara yo mu gihimba cirondoka ariyo bita infection PD. Infection PD irabakubita bigakomera cyane. Hanyuma twobigenza gute kugira ngo dushobore kuraba ukuntu twashobora gukemura bino bibazo bimwe biba byadufashe mu buryo tutazi, mu buryo butandukanye. Rero ukuntu nashaka uno munsi ndababwire twashobora kwivura, fata igitungurusumu, ufate ugihimbagure udutete duto. Uhejeje kugihimbura udutete duto ca ukirindira iminota 30. Uhejeje kukirindira iminota 30, ico ukora sikindi cufata amazi y'akajuyazi. Ufashe amazi y'akajuyazi ufate burya butete bwa tungurusumu uzuraterera mu kanwa ukoza y'amazi y'akajuyazi, unwa kujya kwa mazi y'akajuyazi. Ikintu bita infection PD canke ingwara yose ifatira mu gihimba cirondoka ku mudame canke ku mushinga ntahe, iyo ngwara irakira. Ikindi kintu naco ciyongereye ko dufatiye kuri ico, ni ku kintu kijanye na grippe ku bana. Burya abantu benshi tungurusumu mupfa kuyibona ariko ntayo muzi, kandi ntimuzi n'akamaro ka tungurusumu. Tungurusumu n'umuti ukomeye cyane gose, cyane. Dufate nko ku bana bagwaye amagrippe bakiri bato, uzofate tungurusumu ubutete nka 5 bwa tungurusumu, ufate ubusekure. Uhejeje kubusekura, ico uzocukora sikindi, uzocufata ucuzingira mu kantu, hanyuma ucushira mu kirenge c'umwana, hanyuma uce umwambika isokisi, azokira ya grippe. Ikizokumenyesha rero ko tungurusumu ifise inkomezi zikomeye gose cyane, bukeye mu gitondo ujya mwana ariko arahema, uzoyumva akamoto ka tungurusumu mu kanwa, kandi wayisize mu kirenge. Nawewe naho wobigira uko nyene ndiko ndabikubwira niko vyo kugendera. Rero tungurusumu n'umuti ukomeye cyane
cyane gose. Rero twoza turawukoresha kugira ngo ushobore kuza uradukemurira ibibazo bimwe na biriya. Kuko ico kintu nyene, ico gitungurusumu, ikindi kintu naco gishobora kuvura, kiravura ingwara zitandukanye cyane, kiravura gripe ariyo muhure, abandi bayita ngo ni muhure, hanyuma kikavura kandi gukorora, inkorora, iravura kandi inkorora, kandi kikongera kikavura na malaria. Ugifashe uko ugomba uzoba urwaye malaria, imwe uvuga ati uno munsi iranyica, kizokuvura cyane 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 bikomeye cyane. Rero ndibaza abantu benshi twogerageza kuza turivura dukoresheje ibimera. Abantu benshi baravuga ngo ni ubupfumu, abandi bakavuga ngo ni biki, ariko ikintu cyose nababwira inshuti yanje nta bupfumu burimwo, kandi ndibaza icyo ndiko ndababwira ni umuti ariko dukura mu byo twebwe dufungura. Ivyo rero twogerageza kuza turivura, si ibintu bigoye cyane kuba umuntu yorondera hanyuma kugira ngo ategure. Hanyuma uwundi muti ushobora kuvura ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Uwundi muti ushobora kuvura ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, twoshobora gufata ico bita karafu canke crudo girofle, hanyuma tugafata tukayiteka mu mazi neza, hanyuma tumaze kuba tuyikuye ku ziko tugafata amazi tugashuka mu ya mazi twatekamo crudo girofle, tukayayungurura neza, tukayasuka mu gikombe. Duhejeje kuyasuka mu gikombe, ico ucukora cukanyiramwo indimu zibiri, kanyiramwo indimu zibiri. Ayo mazi zurayafata mu gitondo, zurayafata no ku mugoroba. Ndakubwiye ubifashe mu minsi itari mike, dufate nk'iminsi 7, 14, 21 canke 30, ingwara ya infection PD vaginale, acide vaginale, bijya bintu byose ubona biza mu gitsina, kubabara mu kaziba k'inda, gucika umugongo, ivyo byose uwo muti ndakubwiye urabivura. Kandi uwo muti tukaba tutibagiye yuko uvura n'ikintu bita hormone imbalance. Hormone imbalance, ku bantu batagitahura neza, hormone imbalance ni uburyo ukuntu amahormone y'umubiri ku mudame ashobora guparangana akagenda ukutariko, bigatuma umudame aja mu bihe mu minsi itandukanye canke uku kwezi akabibona canke mu kundi kwezi ntabibone. Ico nico bita hormone imbalance. Rero ivyo ushoboye kubifata navyo birakuvura ico bita hormone imbalance, bigatuma umudame aja mu mihango neza, kandi uyahora simba akajayo ku matariki ameze neza atakibazo na kimwe. Hanyuma tukongera tukibutsa kandi neza, dufashe iyo tungurusumu tugafata nayo mazi ashushe, hanyuma canke tugafata iyo karafu tugafata co kimwe n'indimu. Ivyo kandi navyo nyene biravura ibintu bitandukanye, kubera ko dufashe nk'indimu ifise vitamine C. Ivyo birashoboye kukuvura ku bintu bijanye intongangira, kutaja mu kwezi neza, hanyuma kuma mu gitsina, hanyuma bikongera bikavura kandi no kutagira ubushake bwo kurangura imibonano mpuzabitsina hanini nko ku badame. Rero nasaba nk'abantu benshi cyane iyi miti bakayitwararika, kubera ko ni miti ivura cyane kandi bikomeye cyane. Inshuti, imiti tuyitwararike cyane kuko niryo shingiro ry'amagara y'abantu. Kandi uwundi muti ushobora kuvura izo ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, imiti ni myinshi ariko abantu benshi ntituyitaho. Icambere na mbere, uwundi muti ushobora kuvura ingwara zose zifatira mu bihimba vy'irondoka, fata ibisishwa vy'inanasi. Fata ibisishwa vy'inanasi ubironge
mu munyu, ufata umunyu ushire mu mazi hanyuma uce ushiramwo bijya bishishwa vy'inanasi kugira ngo bivemwo ama microbe canke ama bacteria mabi yoba arimwo ivyo bishishwa vy'inanasi. Uhejeje ca ufata indimu zitatu zihimbagure duto duto biri kumwe n'ibishishwa kurya nyene, hanyuma ushire mwa vya bishishwa vy'inanasi. Hanyuma cufata na tangawizi zibiri uzirape hanyuma ushiremwo. Ivyo ubihejeje ca ufata ishu rinini. Fata ishu rinini urihimbagure duto duto, urihimbagure duto duto, hanyuma uce ushira mw'iyo safuriya wasizemwo ivyo bintu. Ico ukora sikindi ca ubiteka mw'ilitiro 4 z'amazi. Biteke, uhejeje kubiteka hanyuma ca vyamaze kubira nuce ufata ubimimine. Umaze kubimimina wewe nucuza urihereza igikombe mu gitondo, ikindi gikombe ku mugoroba. Ico no gusaba, fata igikombe mu gitondo tondo atana kimwe urafungura, wongere ufate ikindi gikombe ku mugoroba iyo ugiye kuryama. Bifate iminsi 21 ku kintu cyose citwa ubugwayi bufatira mu gihimba cirondoka, uwo no muti ukomeye. Hanyuma icitondegwa, uyu muti kirazira umudame yibungenze kuwufata canke umudame yonsa, ntivyemerewe ko ashobora gufata uyu muti. Hanyuma nongere tuganire kandi ku muti kandi w'abadame babuze uruvyaro, ku badame babuze uruvyaro canke ku bashinga ntahe babuze uruvyaro. Hanyuma tutarabandanya, nashaka mugire share, like, subscribe na comment ku rubuga rwacu rw'ikigo Menabo. Nukuri Youth Media TV izoguma ibashikiriza ibiganiro, namwe mushishikare kumenya byinshi no kwivura. Uko bwije uko bukeye niko dushishikara kubashikiriza ivyigwa tubaha n'ukuntu mwoshobora kwivura. Hanyuma uwo muti wo ku bantu babuze uruvyaro ni gute bawutegura canke bofata iki kugira ngo bigende neza? Nshuti, fata amababi y'amapera ahagije, hanyuma ufate n'amababi ya moringa ahagije kandi nayo nyene ufate ayagwiriye, hanyuma uce ufata n'imbuto za moringa zihagije. Ibyo byose bitegure neza, ubironge neza, bimere neza. Uhejeje ca ubicanga byose, bicange byose. Uhejeje kubicanga cufata ubishire mu mazi angana n'ilitiro 4. Biteke bibire neza. Cufata agatambara keza canke akayungiro ubimimine, y'amazi uyamimine. Uhejeje kuyamimina cugerageza uze urafata igikombe kimwe mu gatondo atacu urafungura, wongere ufate ikindi gikombe ku mugoroba uhejeje gufungura. Ibi bintu bikore iminsi 21. Ikindi citondegwa, iyo uyu muti wakoze mwinshi cyane, bisaba yuko uza umaza iminsi 5. Umaze iminsi irenga 5 uyu muti uba wamaze kononekara, kubera ko atabuhinga bwo kubika imiti turagera ko birebire kugira ngo dushobore kubika umuti ushobore kumara imyaka n'imyaka. Jewe ndababwiye kuri iyi miti ndiko ndabashikiriza, benshi muzoza munshimira kubera ko mumaze kuyivurisha abantu benshi cyane. Ndazi nk'abamaze kunyitura mu gisagara ca Bujumbura, benshi baramaze kugira amatemonyaje. Uno munsi bamwe barafise impinja, abandi nabo baracibungenze, ntiharagera igihe cabo cyo kuvyara. Rero ndiko ndababwira, gerageze iyi video
iki cigwa mugikwiragije kugira ngo n'abandi bashishikare kumviraho inyigisho, nabo bashishikare kwivura ico bari barabuze nabo nyene bakironke. Ndazi hariho abavyeyi benshi byananiranye ko bashobora kuvyara, vyanse ko bashobora gusama bivanye ku bibazo bitandukanye. Hariho abafise ibibazo vy'amamiyomi, bafise amakiste, bafise ibibazo vy'ama infection vaginale, ama infection PD, bafise ibibazo vy'amatrompe yabo yazivye canke tiyo de farope zamaze kugira ibibazo. Rero nibagerageze kugira ngo tuze turivura. N'abafise ibibazo vy'amatrompe canke bafise ibibazo vy'amatiyo de trompe, nabo nyene tuzogerageza kubashikiriza imiti ukuntu boshobora kwivura bakoresheje ibimera. Rero gerageza cyane muze muradukurikirana video ntuzurayicikiririza hagati utarayirangiza, kubera ko hariho byinshi bishobora kugucika wibaza yuko imbere atabigufasha biriyo. Hanyuma inshuti zanje dusanzwe mudukurikira ku kigo ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV, nabasaba cyane mugerageze kuza murakurikirana inyigisho, kubera ko inyigisho ni ngirakamaro kandi zifise kubafasha byinshi mutari mwiteze yuko mwoshobora kuronka canke mutari muzi yuko izo nyigisho zoshobora kubagirira akamaro. Kubera ko turavye abantu benshi baragendana ingwara zikomakomeye ariko bivanye n'uburyo buke bafise, ugashobora gusanga ukwivuza kugira ngo bashike kwihangiro canke bashike ku ntego y'ico bifuza birabagora. Rero ico noshobora guhanura umuntu wese ariko aradukurikirana kuri iyi video, ntucikwe no kurorera ivideo yacu ukuntu vyogenda ko ariko kose. Gerageza urorere iyi video kugira ngo ishobore kugufasha. Nimba byarananiranye kuja kwa muganga, iyi video nayo igira ikindi kintu igufashije, kandi byoba ngombwa bikaba na vyiza ku buryo byoshobora kukugirira ikimazi, hanyuma natwe tukazoshima cyane kandi bivuye ku mutima tubonye ugaruka utubwira yuko umuti twakurangiye wakugiriye akamaro kanini cyane, kandi ubu nawe ufise umunezero nkuko abandi babayeho mu munezero. Ikindi kintu naco, abantu benshi murakunze gufata imiti kama ariko bikabagora ku kintu kimwe canke ikindi. Rero ikintu ahantu kibagorera, murafata umuti ariko mwamara gufata wa muti ugasanga biriko birabagora, ufashe rimwe kabiri gatatu ugasanga urarambiwe, canke ukawufata no munsi ukawufata nejo ukadusanga indwi iraheze nturasubira gufata umuti, ejo ukazogaruka ngo je ngo narabifashe ngo vyarananiranye, ariko ugasanga wewe niwe wishe ukuntu ushobora gufata umuti neza cyane. Rero nshuti mukundwa udukurikirana hano ku rubuga rwa Youth Media TV, twagusaba kandi tukwinginga cyane, gerageza ufate umuti ku rugero rwiza kugira ngo ejo nawe ntuzogaruke uvuga yuko imiti twakurangiye atakamaro na kamwe yakumariye. Ariko rero no gusaba yuko umuti wo ufata nkuko muganga yawukubariye, kubera ko umuti ndiko ndakubwira ngaha n'umuti maze gukoresha kandi nawuhaye abantu benshi cyane bashinze intahe, bashimye, ubu bameze neza mu bibazo barimwo. Rero nawe sinashaka yuko uyu muti wo gucika, kuko uno munsi ndiko ndawuguhera ubuntu, nanje nabironse ku giciro kizimvye cyane. Gerageza rero nawe ntibibe ku giciro kizimvye, ubironse ku buntu, ariko nawe wivure kugira ngo amagara ashishikare kuba neza. Hanyuma rero ikindi kintu naco nashaka mpereze ko abantu benshi barambaza ngo none tugukeneye twokuronka gute. Dusanzwe dukorera mu gisagara ca Bujumbura, turi mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mutimbuzi. Nk'abantu bava mu ntara za ruguru, bava mu ntara za Rumonge z'uburaruko bumanuko, mugeze mu gisagara ca Bujumbura mwofata ibisi ija mu Gatumba, ukacubwira umukonvayere akakururukiriza kuri La Luna Residence canke kuri Plaza Hotel. Uhageze cuhamagara ku nimero ikurikira. Abari nyuma y'igihugu mwotanguza akamenyetso ko guteranya 257
61 41 15 25 tuzokwitaba kandi tugufashe nk'uko uzoba utwituye tukwakirane iteka. Tuguhaye kazi cyane, murakoze.